Mercure nimba warize shimi ndakeka yuko atakindi kikuje mu mutwe atari kwiyumvira mass atomic yino atome, ariko ntituje kuraba neza na neza Mercure nk'ubutare, ahubwo tuje kuraba Mercure nk'umubumbe, na cyane yuko wumva ariko twamaze kuja mu vyerekeye ibirere, aho turaba umubumbe wa Mercure. Mercure rero ni umubumbe umwe mu yindi mibumbe igize systeme solaire. Systeme solaire nayo ni kuvuga ni uruhurirane rw'imibumbe izunguruka izuba. Ibi navyo systeme solaire hamwe n'izindi si tutazi zitari no systeme solaire, ni kuvuga nakubwiye ko systeme solaire igizwe n'imibumbe 8 harimo n'ama asteroide n'amakomete n'ibindi biri muri Voie lactée. Voie lactée nayo akaba ari galaxy irimwo iyo systeme solaire iri muri Voie lactée. Muri Voie lactée rero sikuvuga yuko ino galaxy ya Voie lactée canke Milky Way ariyo yonyene kwisi. Muri univers hari izindi galaxy, ndetse abahinga bavuga yuko zinarenga hafi miliyari 100. Ni kuvuga yuko rero izo galaxy nazo nizo ziforoma ico bitwa univers. Univers nayo ntifise intango, ntifise iherezo. Univers nyene ni univers, usanga nyene bisize ubwenge. No musi rero ntitugiye ngo tugende kuri galaxy, ahubwo reka tubanze tuje hamwe turabe uno mubumbe wacu wa Mercure, umwe mu mubumbe utangurira wegereye cyane izuba, akaba ari nawo mubumbe muto cyane. Ndetse dufatiye ku isi twavuga yuko ari cya gatatu cy'isi, kuko ufise kilometero 2478. Uyu mubumbe rero uri kuri kilometero 1,058,000 uvuye ku zuba, ukaba uri neza na neza kuri 1,092,000 uvuye ku isi. Kuvuga uvuye ku isi uja kuri no mubumbe ufata 1,092,000, ukava 1,052,000 uva ku zuba uza kuri no mubumbe. Bihuriranye na unité astronomique ubusa n'ivyi10 n'ivy138. Ni umubumbe ushushe cyane, ndetse n'umubumbe ukanye, nubwo atari uwambere mugabo uri kuri no mubumbe. Imishwarara y'izuba iza ifise ubukana burengeje incuro 7 uko tubibona hano ku isi, ndetse uri kuri no mubumbe ubona izuba incuro 4 zirengeje uko ubona izuba uri hano ku isi. Ni umubumbe rero ufise umuzunguruko canke orbite isa nka ovale, canke se imeze nka kujya kwirigi, kuko umubumbe uca kure. Ahantu kure uca ni kuri 1,043,000, naho hafi ni kuri 1,047,000 ukagira, ukaba ari nawo mubumbe wirukanka cyane muri ino mibumbe dufatiye iri muri systeme solaire, kuko ugenda ibirometero 47 gusa ku isegonda. Murumva yuko wiruka cyane. Mercure yizunguruka ko imisi 59, ni kuvuga rotation, igafata imisi 88 gusa izunguruka izuba. Murumva yuko ari umwe mu mubumbe ukoresha imisi mike dufatiye ku misi yo ngaha ku isi, naho umunsi umwe nakubwiye yuko ari umunsi ufata imisi 59 ufatiye hano kuri ino si tubayeko. Nkuko nabikubwiye ni umubumbe twavuga yuko ushushe, kuko dufatiye nk'ubu dufatiye nka saa 6 aho izuba riba rikubita imishwarara neza na neza ku gice kirabana n'ubutaka, dogre ibigeze kuri 475, naho dufatiye ku gice kiri inyuma kitarabana
n'izuba n'imishwarara y'izuba, hakaba ubukanye bushika no kuri munsi y'ubusa, ni ukuvuga mwe 775 degrees Celsius. Na kugira ngo imishwarara igaruke neza na neza perpendiculairement nuko yari isanzwe iri nko mu gihe cyaheze, kubera ko uno mubumbe wizungurutsa buke buke nkuko nabikubwiye, bisaba iminsi 176 yose kugira ngo imishwarara isubire igaruke. Dufatiye ku butaka rero bwino umubumbe wa Mercure, ubutaka bwawo ni bugizwe n'ibibuyabuye, ari nayo mpamvu witwa inner planet canke planete tellurique. Ni ubutaka bugizwe na noyo canke se intimatima y'isi igizwe n'ubutare bwa fer, ndetse akaba ari na niniya cyane kuri uno mubumbe kuko ifise ibice hafi 55 byose kwijana bigize uno mubumbe. Musanzwe umubumbe wari wose usanzwe ufise na cyane ino mibumbe ya planete tellurique cyangwa igizwe n'ibubuyabuye, ifise icyo bitwa croûte, no kuvuga agasiko hejuru, nico bitwa manto, no kuvuga igakwirikira hamwe rero na noyo cyangwa se intimatima. Nkuko biri croûte ni ntoya gose kuko ifise ibirometero 26 vy'ubuja kuzimu, hagakwirikira manto nayo igizwe na aluminium, nayo ifise ibirometero biri hagati y'amajana 8 n'amajana 6, ariko noyo hanyuma rero agacakwirikaraho noyo nayo nkuko nakubwiye ifise ibice 55 kwijana vy'uno mubumbe, ndetse ikaba iri hagati y'ibihumbi 2 byose by'ikilometero. Nkuko nakubwiye nuko uno mubumbe upima hafi ibirometero 2878. Ubushakashatsi dufatiye kuri marine, ikigendajuru ndetse na messenger, ibigendajuru byarungitse kuno mubumbe vyerekana yuko uno mubumbe wahozweko amazi, no kuvuga nubu haracyariho ibisigisigi vy'amazi, kuko dufatiye ku bushakashatsi bwakozwe nuko uno mubumbe nubwo ushushe, hari hagace neza neza mu buraruko bwawo kabonekwamwo amabarafu y'ibisigarira vy'amazi. Kandi kuno mubumbe nuko ufise ikirere gito, tuvuze ikirere kumbure ikirundi nubwo kigoye, tuba tukeneye kuvuga atmosfere yo kuri uno mubumbe ni atmosfere ntoyi, bituma noneho imishwarara y'izuba itabasha guhagarara, noneho igashika neza na neza kuri uno mubumbe, ari navyo bituma tuvuga yuko imishwarara y'izuba ibice byose bishika kuri uno mubumbe, ibice 6 gusa kwijana ari byo bisubira hejuru, no kuvuga refreshissement, naho kuri uno mubumbe wacu ibice bishika 30 akaba ari byo bisubira mu kirere, ari byo bituma rero uno mubumbe bitari gukunda yuko amazi agumaho. Ikirere rero nkuko nabikubwiye kirimwo ubutano, kuvuga amatome twovuga nka hydrogene ifise ibice 42 kwijana, hydrogene 22 kwijana, sodium ifise 29 kwijana, calcium za potassium n'ibindi, harimo na magnesium. Kuno kuntu hariho ama oxygene ndetse n'ama helium, ubushakashatsi bwerekana yuko hoba harabaye iturika canke hoba haraguye ibibuye twokwita komete kuri no mubumbe, vyasize noneho habaye ihinduka kuri croûte, noneho ryashitse no kuri manto, byatumye haduga ico bitwa magma, no kuvuga bimwe mu bintu mu bivagavange vya manto vyaduze ku isi, noneho bituma haba kuri no mubumbe amwe mu mamanga manini, ari nayo gushika kuno munsi ayo mabarafu y'amazi biboneka yuko ariko kuri uno umubumbe. Ibi ni bimwe mu bintu bisusa cyane n'ukwezi kwacu dufise canke ikigendajuru cacu,
ariko kandi no kubwira yuko kuri uno mubumbe aca kigenda juru gifise, nta kigenda juru gifise, no kuvuga kigenda juru karemano ni kuno kwezi duvuga dufise. Uno mubumbe rero wa Mercure nta kigenda juru ufise, ni umwe mu mibumbe ibiri atabigenda juru bifise na gatoya. Ibimanga rero biri kuri uno mubumbe ni binini gose, nkuko nabikubwiye yuko habaye iturika ryaguye kuri uno mubumbe, aho binashika no kuri metero amajana 3 y'ubuja kuzimu. Uno mubumbe rero uri kuzunga ku isi ntabwo ushobora kubona kubera ibikeke by'imishora y'izuba kandi wegereye cyane izuba. Ariko mu itariki 1 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2019 abantu benshi barabonye ndetse baranatangajwe kubera ko waciye hagati y'izuba n'isi. Ibi rero vyari vyarabaye mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa 11 bikazokongera kwirepeta canke gusubiramwo, aho Mercure izoca hagati y'izuba n'isi mu mwaka w'ibihumbi 2032. Ikindi no kubwira nuko kuri no mubumbe rino zina ryawo ryahawe n'abaromani bafatiye ku Imana c'abaromani, naco citwa Mercure, kaba cyari Imana abantu basaba bafise ingendo canke bakeneye gutanga ubutumwa, ndetse bavuga yuko cyari Imana ca voyage. Ibi rero bakaba baragihaye ino zina bafatiye kuri ico Imana nyene c'abaromani. Cyanyaruka gose nkuko uno mubumbe mwumvise yuko unyaruka mu kuzunguruka izuba. Reka tugeze ngaha abakunzi ba Ibyacu TV, ndabasaba mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, ndetse munatubwire umubumbe mwifuza ko tuzobaganiraho ubutaha.